umukozi n'akazi. Menya amategeko agenga umukozi mu kazi, menya amategeko agenga umukoresha mu kazi. Mu kiganiro abakozi. Umuyobozi mukuru arongoye igisata cyo gukingira bene gihugu Jean Christophe Ndikumana aratubwira igisata arongoye ico gisanzwe gikora. Make novuga yuko ari programme ari gisata kijejwe gukingira no gutekereza abakozi rusange. Iki gisata ubuyobozi turongoye harimo novuga imico ibiri, hariho gutunganiriza abakozi hari icyo baze gutanga nk'intererano, hariho gutunganiriza abakozi ataco baze gutanga, ni bamwe usanga twitaba naho nikora. Leta y'u Burundi ntiyabibagiye kuri abo batunganiriza, kuri abo twavuga ko itunganiriza ataco baze gutanga, kuko yashyizeho imigambi myinshi. Nohera ku mugambi mbera nk'abandi, murabizi yuko mugambera nk'abandi wakwiragiye igihugu cyose, na cyane mu makomine novuga arimo abantu nikora benshi, kugira ngo abene gihugu bashoboye kumera nk'abandi baduze ubuzima bubi bari babayemo, kugira bashoboye kwibako atabarenze gusaba. Aha muvuga yuko ubushikiranganje ko ataco budakora kugira ngo ufashe abene gihugu bahunguse mu kubashigikira mu migambi babiteguriye. Aho uko umwaka utashe leta y'u Burundi ishije ubushikiranganje buraheza bukabafasha ushobora kwita amagrupema nk'abakenyezi bavuye mu mahanga bahunguse mu gihugu cyacu cy'amavukiro. Uretse n'ivyo, leta y'u Burundi irashigikira abanyagihugu batandukanye mu migwi itandukanye, nk'abenegihugu novuga bari mu bigo, abanyagihugu bafise amashirahamwe yo gufasha abagendana ubumuga, abanyagihugu bafise umutima w'ikigongwe bashizeho amarorero y'imfuvyi, leta y'u Burundi zikabafasha. Notakarira nko ku bigo vy'abagendana ubumuga, ku mwaka utashe leta y'u Burundi iraheza ikabashigikira mu kubaha imfashanyo no kwita nka AGER, kugira ngo bashobore gutunganiriza cyangwa gufasha abenegihugu baba bariko barafasha no mu bigo vy'abagendana ubumuga. Nico kimwe no mu marero y'imfuvyi, leta y'u Burundi irariha amazi n'amatara ku mwaka utashe, igaheza ikanabashigikira mu buryo no kwita mu gifaransa subside. Umwaka utashe leta y'u Burundi irabikora. Si ivyo gusa, leta y'u Burundi iraheza ikabashigikira no mu mfungurwa, kugira ngo abenegihugu batashimye kumera uko, kugira ngo bashobore kubaho neza nk'abandi Abarundi bose. Mwumva leta y'u Burundi idakora mu bijanye n'ivyo. Kuri guco no kwita kuba ishigikira baze gutanga ikintu vore contributive plutôt, ahubwo vore contributive nuko leta y'u Burundi nk'abakozi ba leta iza ikabatekereza akazoza nka INSS mu kubavuza mutuelle na ONPR, kugira ngo bashobore kubatekereza akazoza, kugira ngo bashobore kwibikira izo bateza imbere, izo bafasha mu gihe bazoba barakukuze. Murumva igisata cyo gukingira abenegihugu muri rusange yuko gifise akamaro ku benegihugu bose. Uretse n'ivyo, hari n'abakozi bakora ibikorwa novuga bito byo kudandaza. Leta y'u Burundi irategekanya yuko nabo nyene bukingirwa mu kubatunganiriza, kugira ngo bashobore gutanga kwitegereza akazoza muri rusange muri za INSS, kugira ngo nabo nyene ntibasigare inyuma, bakingirwe nk'abandi abenegihugu. Muri rusange igisata turongoye kico gukingira abenegihugu bose atoswinyo. Aratuyagira kandi umugwi w'abenegihugu bakunda kwiturira ico gisata arongoye. Tura n'abantu atantererano batanga kugira ngo bashobore kuzofashwa. Cyo kwita voie contributive, anavuga nk'abagwayi.
abagwayi benshi baratwitura kandi bavuga yuko leta y'u Burundi icishije umushikiranganji babwitura ari benshi kandi n'igihe bafise ingwara zitandukanye hari abagwaye kanseri hari abagwaye amafyigo hari abagwaye ingwara zo mu mutwe hari abagwaye ingwara zitandukanye bitura leta y'u Burundi kubera ubuvuzi buzimvye. Rero muri ico gihe abatwitura nka 80% baza basaba ubufasha bwo kwivuza. Hari abahuye n'imyuzurira bamwe bakenera ibisakazo, hari abakenera kubarondera aho baja kuba ahandi bahura n'imyuzurira. Muri ico gihe tugafasha n'ubushikiranganji butandukanye, ubushikiranganji bw'agati mu gihugu, ubushikiranganji bw'ibidukikije kugira ngo dufashe dushobore gushigikira abenegihugu bahuye n'ikibazo. Mugabo ahanini babanza kwitura ubushikiranganji bw'akazi n'abakozi. Ico gihe rero bamwituye bamwandikira gwete ibaruwa hama akaheza akabika mu gisata ubuyobozi bukuru buje gukingira abenegihugu. Muri ico gihe umuyobozi mukuru araheza akavyiga agacirungika mu gisata kibijejwe cyo gukingira abenegihugu n'ubuyobozi buri ngaho. Ku buyobozi bugizwe n'abashef de service n'abanye baraza bakavyiga, baze kuvyiga baze gukora amatohoza baraza akamuronderera inyishu ikwiriye mubereye. Vy'ukuri abenegihugu batwitura ni benshi rwose ku buryo n'uburyo botekanije kugira ngo bushikira abantu aho nikora dusanga ari buke cyane rwose burengeye abatwitura. Rero muri ico gihe nagomba ngirwe ko saba yuko izo ngwara zijana kanseri zisaba z'amafyigo zisaba ivya dialyse yuko leta komeye ko yamye ari umuvyeyi yuko yoshigikira gose ahubwo hakabaho kino kwita itegeko ryo kumenya vy'ukuri abo twivuza ni bande abo twereka ni bande kuko birazivye gose cyane bitwara uburyo bwishi burenze ku buryo binagwere gutahura utabikoramo atotera kabo leta uko yabikora yuko ico kibazo izo ngorane twari ngorane yuko yoheza ikongereza uburyo ikashigikira cyangwa shaho politiki bwati abazumvugo ni bakanaka ni naba canke ibemereye bose kuko usanga n'abigisha abakozi ba leta batwitura abakozi batandukanye mu societe atandukanye twitura n'abenegihugu basaba igoromabuke n'abanye bakatwitura. Rero bice bitugora kumenya turekende dufashe nde. Nayo kubijanye n'abakozi ba leta baza kwitura ico gisata kandi basanzwe bavuzwa n'ishirahamwe mitiwere, uyo muyobozi arabakebura ko bo kwitura mitiwere ngo kuko niyo bishitse bakabesha biraheza bikamenyekana. Hari gisata kijejwe kurabya nyuma yuko uyu muntu akwiye kuvurwa cyatabikwiriye. Iyo bagize amakenga baraja kumuhana aho umuntu aba kugira ngo barayevye kuri yuko tutihenze yuko tuba turenganije. Muri ico gihe dusanze vy'ukuri atabikwiriye, muri ico gihe tuza tumutunganirize tumubwira amenye ko bigenza aterereza abarwayi n'abajyango kugira ngo ashobore kwivuza kuko ajya amahera y'abantu aho niyo kuvuza naho nikora yahebe abantu baruhebwa amajana make. Mugabo ubu twasanze nafite ko bafise uburyo kubera ingwara bagwaye zimvye gose cyane zitwara uburyo bw'umurengera usanga vy'ukuri batwituye kandi vy'ukuri usanga biteye ikigongwe kuko bagwaye ingwara zizimvye zigoye kuvuzwa kandi zitwara uburyo burebure. Kenshi uzosanga ko nabivuze hari abafonctionnaire benshi bagomba twitura kandi bakabigaragaza yuko ari abafonctionnaire ari abakozi ba leta umugabo ntako turi bugira. Akenshi iyo batwituye benshi baza babesha barondera impapuro zitari zovuga ko ari bantu nikora igipapuro ikarati bavuza hani bashaka kwinyegeza. Mugabo vy'ukuri benshi usanga twabamenye muri rusange. Rero
mw'ico gihe batwituye turaza tukaraba tukavyukwenda ko ataburyo afise bwo kwivuza ahanini vy'ukuri usanga twarengewe. Niyo mpamvu navuga ni yuko bisaba ko amara kuvuza abantu bikora cyane kuzi indwara zidakira yuko yokongerezwa canke leta vy'ukuri gasubira gufata amaboko ico kibazo kuko ni kibazo giteye ubwoba kuko bitwara uburyo bwinshi burenze ugasanga twama turi mu ngorane n'abenegihugu barwaye ugasanga batonye ntabwo twazi kubavuza kandi ari abenegihugu kandi bakwiye kuvuzwa nk'abandi abenegihugu. Rero tugaca twongera tutakamba yuko mutuelle de la fonction publique yuko kugira yafashe mu bintu vya cancer vya dialyse vya scanner ikemera ko kuri mutuelle de la fonction publique nuko waraba ari bijyana n'amafyigo kosha kuri mutuelle de la fonction publique nuko waraba vya cancer ngene bo gerageza bakazaba barihira ico bavuga ibice 8 hama umwe nibyo kariya ico no kwita ticket moderateur kuri awa yobigwa rero cyane cyane abaturi imiti bukoze kwezi yazangwa navuga zidakira maladie chronique akenshi n'abantu barwaye indwara zo mu mutwe. Muri ico gihe hariho igipapuro dutanga kibaho uburenganzira bwo kwivuza mu bitaro ico no kwita bon de soins bon de commande. Muri ico gihe hariho ahantu twandika yuko uyu muntu atora imiti cyane abwirizwa kuja mu bitaro. Iyo hageze gutora umuti turafise fiche registre tubandika turakukiringo kigeze cyo gutora umuti tukaza kwaronka kwa rojante. Ahanini n'abarwayi bafise izo mbarazo izo bibazo. Rero abakire kuja mu bitaro rero kuri bon de commande turabigaragaza neza yuko abaja mu bitaro abana baje gutora imiti. Uwarongoye ico gisata arongera kandi agasigura utwigoro dutandukanye leta yagiye irakora hamwe n'amategeko mperekeza kugira ngo abagendana ubumuga bashobore kwiteza imbere. Atacitakoze kugira ngo abenegihugu bagendana ubumuga birashobore kurerwa neza. Bwambere nambere leta y'u Burundi yasize ku mategeko mpuzamakungu yo gukinga no gukingira abagendana ubumuga hari mu 2014. Ntiyatevye mu 2018 yarasinye itegeko rijejwe kuyagena ubumuga bwa mu Burundi. Yabanje gusinya ku masezerano mpuzamakungu kugira kabiri isinya ku mategeko abakingira nga mu Burundi. Hari n'amategeko mperekeza leta y'u Burundi iriko yabategurira kugira ngo icire mu ngiro vy'ukuri amategeko yagira sinya. Hari na politiki ije gukingira bene gihugu yasinywe mu 2024. Ivyo vyose n'utwigoro tagira kora. Navuze yuko leta ikingira ibigo mu kubafasha ibigo vyagendera mu kugira ngo bashobore kuberwa neza bashobore kwiteza imbere mu myuga mu mafaranga bayabahaye byo no kwita agere barakora imigambi leta ikabashigikira no mashira mu bagendera umuga. Leta y'u Burundi uko makutasha irashigikira amashira hamwe arenga 60 abayaciye mu naniza amashira hamwe y'abagendera umuga. Iyo migambi bayiteguriye leta y'u Burundi je mushikiranganje bwayo iraheze ikabashigikira kugira ngo bashobore kwibako. Sivyo vyonyine uko mwakutasha leta y'u Burundi igira formation yatanga inyigisho z'imyuga kugendera umuga bageze ku myaka iri imbere itera imbere kubyashobora kuja mu ishuri irabigisha imyuga. Uko mwakutasha leta y'u Burundi iragira itangizo nyigisho bakabigisha gushona bakisha ivya soudure bakisha gukora imikate hama mu nyuma bagacabaha ibikoresho kugira ngo baje mu migwi bakore kugira bashobore kwiteza imbere kugira ngo n'ivyo gusegereza bigaruke mu mabarabara. Uretse n'ivyo leta y'u Burundi yashyizeho ikigo kijejwe kwigisha abana
imyuga baraba abana bananira n'amashuri mu gisata ni kigo cyitwa Senderi Speki kwijana barabigisha uko umwaka utashe baraba abana mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi hama bakaza bakabigisha uko umwaka utashe bamaze ku nyigisho z'amezi 6 baraheza bakabaha ibikoresho byo mu mashuri kwiteza imbere muri amezi 6 leta y'u Burundi irabagaburira ikabambika ikabafasha byankenerwa byose kugira ngo bashobore kwiga batekana rero novuga ko leta y'u Burundi atacikira kugira ngo abagenera umuga babanyamirwa neza cyanganje kamagarama y'abantu bwatanze itegeko yuko umugwayi yashise mu masa 28 baza kumutunganiza bakamuvura imbere yuko hasabwa ikintu na kimwe muri ico gihe iyo batabikoze barugaba rw'ibitaro mugabo aho tugeza ni gake ivyo nibishika ikiro kongera ku nuko nk'ibitaro vy'Ibujumbura dufise abakozi bakora ico gisata bama bariyo ku munsi mu bitaro bitandukanye dusagira dufite amasezerano bama ariyo bari ku buryo atamugwayi ashobora kuza bari kumwakira iyo babona by'ukuri kandi ntaho nikora mugate ntaho nikora nabari mu wa mu bitwebwe dushikira muri ico gihe acabwa muganga akeza kare mugwa abagwayi wacu dushigikira hari abantu baba bari hajya kugira ngo bashobore kubafasha kugira ngo batunezwe mu gateka kabo. Uyo muyobozi arerekana neza ko ico gisata gishigikira ibigo vy'abantu aho nikora n'abageze mu zabukuru harimo n'ibigo vy'amarero y'imfuvyi amashirahamwe ashigikira abantu aho nikora hamwe n'abene gihugu bafise amikoro make biciye mu mugambi mera nk'abandi atibagiye abana bo mwibarabara atari biki dufasha imigwi yose abantu aho nikora aguma mbere kwagenda umuga ariko sise kuvuga yuko bagenda umuga bose ari bana aho nikora kuko bagenda umuga harabashoboye bashoboye gusumba n'abakomeye rero abene gihugu bagenda umuga aho nikora tubashikira muri byinshi ukora nayivuze hari umugwi w'abageze mu zabukuru abageze mu zabukuru turabashikira nibagiye yuko n'ibigo byageze mu zabukuru tubishikira tubaberehera amatara n'amazi nk'anayivuze mbere tukabafasha uvyankenerwa mu bikorwa bitekanije guteza imbere cyo guta AGR tuzo kubafasha kugira ngo abageze mu zabukuru abavyeyi bacu abanyokuru bacu babanyamirwa neza abandi dufasha n'ibigo by'amarerero y'imfuvyi ikigo cya leta n'ikigo cy'abikorera twabo cyane abihebeye Imana nababwiye ko tubafasha ubundi mu dufasha amashirahamwe ashigikira bana nikora uko umwaka utashe turabahereza agafasha kugira ngo nabo bashobore gufasha abantu bana nikora navuze yuko dushigikira n'abene gihugu amikoro make dushimira mu mugambi bamera nk'abandi umugambi bamera nk'abandi ko nayivuze kare warashwaye igihugu cyose cy'u Burundi hageze yuko nimwashaka abafashijwe n'umugambi bamera nk'abandi hageze yuko bafasha abantu bafise inka ikabarokorera n'abandi ariho novuga yuko dufasha imigwi itari mike y'abantu banikora cyane nibagiye abana mwibarabara nabo nyene twasize inyuma nawe igikorwa kidasanzwe gisaba ingufu kitoroshe ubushirangaje butokwishoboza bwonyene turagerageza kubafasha twarubase ikigo cy'Inzenze ubu leta y'u Burundi yafashije iyo ari ingingo ya politiki kandi leta y'u Burundi yatekanije amafaranga akwiriye kugira ngo natwe akwiriye bwa amafaranga uburyo kugira ngo aba bana bavuye baramererwe neza cyane abana murabona ko leta y'u Burundi bose ikigo cy'Inzenze cyo iyo cy'Inzenze ni bakora cyo ikigo cyo kubigishiza n'imyuga kugira ngo abana
twagarukanira akanovera ko kubaho kuko bataye akanovera ko kubaho abana icyo kigo cy'Imunzenze leta y'uburundi yacyubatse ku buryo butari kugira ngo abana bashobore kumererwa neza. N'ubu no mwaka leta y'Uburundi yase gutanga ubundi buryo kugira ngo abana twakure mu barabara. Rero icyo gikorwa cyo kuvura mu barabara si igikorwa cyo gushikiranganje bw'abakozi n'akazi bwonyene, ni igikorwa gikwiye korana n'ubushikiranganje butandukanye, ubushikiranganje bw'ubutungane, ubushikiranganje bw'agati mu gihugu n'andi amashyirahamwe atandukanye akora mu bijyanye n'agateka k'abana, ndetse n'andi amashyirahamwe ategamiye inyungu za leta nka za UNICEF n'andi amashyirahamwe atandukanye. Rero nubwo yuko twahinduye sinero mu Kirundi umukenyero approach kugira ngo abana tubakure mu barabara. Rero tugira ibako yuko tureka kuronka uburyo aha rero nuvuga yuko mu minsi imbere two turategura cyo kwita kubakora mu barabara marafu mvuga ko twayakora siko tuzakora ko twasanze yuko cyo kwimurana ku nguvu, twasanze yuko umwana by'ukuri agenda babaye kandi agenda yumvira rya barabara yarimo, kuko kumukura mu barabara uramuyagisha. Rero ko twabikora muri seze twaronse uburambe muri ivyo ubu turatekanye rero vuba ukugenzo tuzokora mu barabara bitarenze jamwe nguvu mu mutekano mu munezero ntangire kugira ngo umwana vy'ukuri abone yuko ibarabara atari kibanza bereye ahubwo kibanza bereye akuba mu muryango. Uyo muyobozi aratera kamo asaba ko abafise ibigo vy'amarerero y'abana bo mwibarabara bobiyegereza kuko abana baja mwibarabara kubera imvo zitandukanye. Bata munezero gute kuko ababona yuko umuvyeyi wiwe abari barabara atawundi umuntu amukunda. Rero birasaba yuko umwiyegereza cyane rwose umugira umugenzi kugira ngo ashobore kwizera, kugira ngo yumve yuko uburukiro bwiwe. Icyo nabwiye ko twari umukenyuro kugira ngo vy'ukuri kiye kigo cy'Imunzenze tugitware n'abana vy'ukuri vyanse kuko hari abana baja mu barabara kubera gakuku, hari abaja mu barabara kubera abavyeyi babafata nabi, hari abaja mu barabara kubera babaye imfuvyi, hari abaja mu barabara kubera ingorane z'abavyeyi hagati y'abavyeyi bamaye baba bari mu mishamirano, gaca hitamo yuko umuvyeyi wiwe yoba ibarabara. Rero muri ico gihe rero ivyo vyose kuvyiga vy'ukuri hari abana bari mwibarabara bafise abavyeyi vy'ukuri, kandi abavyeyi nubwo ko natwe bafise amikoro menshi, bafise amikoro kurera umwana, ko umutekano muke babona mu mazu yabo bahitamo kwibarabara. Nk'abana biroroshe ko tubasubiza mu barabara kuko hari imigambi myinshi turategura n'abadufasha batandukanye. Ikigo SOS bandenda gishimira ko cyafise umugambi mwiza wo kuri abana mwibarabara, abana bakiri bato bari mu myaka yo kwiga amashuri mato. Uwo mugambi ugeze kure n'amasezerano vuba azosinywa biko yategurwa nka SOS. Turashimira bose cyane ku buryo ku ngingo bafashe. Turafise ibigo ngaho Bujumbura, ivyo bigo nivyo tuzoshira kugira ngo tubanze tubatandukanye. Sinovuga n'abana gusa bari mwibarabara, hari n'abakuze bari mwibarabara, niko tubashire nuko turabibaga twashira kure za directement nabonye barakenewe kuvana mwibarabara sukundi. Twatekanye mu bushikiranganje ahantu bita Ishororo muri Mishiha twarubakira amazu, turabandana n'isi yo kuri isindimwe abazorima, turindiye ko uburyo buboneka kugira ngo dushobore kubatandukanya abakuze n'abana, kuko umwana wo mwibarabara akuze n'umwana utakiri muto bashobora kubana kuko bahingira ingeso mbi. Rero mu byo tutekanya navyo nyene birimo ko tuzoshobora kubona ko kuja mu kigo cy'Imunzenze yuko tuzobatandukanya n'abakuze kugira abakuze bashobore kuronka aho baba.
kuko benshi bavuga yuko batazi aho bazinanye, bavuga yuko amatongo yariwe y'abavyeyi, nico gituma bahise kuja mu baraba bakuze. Rero leta y'u Burundi yatekana iki yuko amazu yarubatswe, novuga amazu abayabaye simidirable kugira ngo abakuze bashobore kuba ahantu hama abo bana batoyi baba ahantu bashobora no kwita ko ari mu igororero ryiza kugira ngo basubire kugaruka mu munezero w'ubuzima. Hariho n'imiryango cyo kwita les familles d'accueil. Les familles d'accueil zirahari. Turafise politike yuko abana tuzashira mu famille d'accueil, kuko umwana so kurerwa mu kigo cy'imfuvyi, umwana ukura mu muryango nagira indero nziza, haba n'umuvyeyi, haba n'umupapa, kandi umumama, kandi abavyeyi bose. Rero muri aba famille no kwita les familles tutrices niho umwana akwiye kurererwa. Avuga ko abana bategera abavyeyi, ko abavyeyi n'abafise abana bari mw'ibarabara. Turatekanye yuko tugiye kuba navura kubaha inyigisho yuko tubasubiza mu miryango yabo.